Ngiye kubaramutsa mwese mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, abakunzi ba radio na televiziyo Atakwihana nta juru. Iri jwi mwumva ni rya Pasiteri Gatore Fabrice. Twinjiye muri wa mwanya wacu w'ikiganiro igihe cyo kubohoka. Ntabatebeje uyu munsi turaza kuvugana ku ijambo ry'Imana rivuga ku masezerano y'Imana. Amasezerano y'Imana, ivy'Imana isezeranira abantu bayo, ivy'Imana ivugana n'abantu bayo. Ntabatebeje, reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riberekana mu gitabo ca Yosuwa, igice ni ca 5 murongo n'uw'icenda. Turasoma mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo uko abantu bakebwe i Gilugali. Icenda aravuga ngo Uhoraho abarera Yosuwa ati uyu munsi mbakuyeko agakengegwe abanyegiputa babakengereye ndagatembagaje, nico catumye aho hantu hitwa Gilugali na bugingo n'uyu munsi. Imana yacu ihabwe icubahiro. Twumvise amajambo akomeye cyane kandi amajambo meza cyane. Nakubwiye ngo turaza guhagarara ku ijambo rivuga ngo amasezerano y'Imana. Amasezerano y'Imana umuririmbyi yaririmbye neza avuga ngo ari ku bantu bayo. Amasezerano y'Imana umuririmbyi yararirimbye neza aravuga ngo ari ku bayisenga mu mpwemu no mu kuri. Amasezerano y'Imana umuririmbyi yarabivuze neza ngo gusenga ni byiza, kandi ngo guhagurutsa intebe ku Mana ku ntebe yayo maze ikaza gutabara. Bivuga ngo amasezerano y'Imana aronkwa n'abakijijwe, amasezerano y'Imana aronkwa n'abahamagawe n'Imana, amasezerano y'Imana aronkwa n'abizigiye Uhoraho. Ijambo ry'Imana rivuga neza ngo abizigiye Uhoraho, n'amajambo aboneka mu gitabo ca Zaburi ngo abizigiye Uhoraho bameze nk'umusozi Siyoni utazokwigera unyeganyizwa na rimwe. Mvugira ngo amina. Twumvise ijambo rikomeye cyane Imana iriko iravugana na Yosuwa. Yosuwa yari yaragendanye n'umugabo bita Mose. Mose nawe niwe yari yakuye Abegiputa, Abisirayeli mu gihugu ca Egiputa, niwe yashizwe imbere nk'umurongozi wabo. Mvugira ngo amina. Maze mu gihe noneho Mose amaze gupfa, Yosuwa yakira igikorwa. Yari yabonye aho Mose yananiriwe, yari yabonye aho Mose yagiriye erere, maze Yosuwa nawe yakira igikorwa. Ndi kwijambo rivuga ngo ku masezerano y'Imana. Ugume ku masezerano y'Imana. Hari icyo Imana yavuganye nawe, hari aho abagenzi bawe bananiriwe kandi ibyo warabibonye. Maze Yosuwa rero amaze gushikirizwa igikorwa, hari icyo Imana yavuganye nawe. Iramubwira ngo agakengegwe wakengerewe n'abanyegiputa, arabwirwa ngo ndagatembagaje. Ivyo bihabwa nk'amasezerano, ivyo bihabwa noneho nk'igihamya kivuye ku Mana. Nawe nagoma nakubwire, aho wasuzuguriwe Imana irahazi, aho wakengererewe Imana irahazi. Ariko nagoma nakubwire, Uhoraho arahagurutse kugira ngo atembagaze vya bindi vyariko biragusuzugura, vya bindi vyariko birakugwanya, vya bindi vyariko biragukengera. Kuko Yosuwa ngo acahabwa amajambo akomeye cyane ngo agasuzuguro wasuzuguwe n'abanyegiputa ngo aragatembagaje. Abihabwa nk'amasezerano, abihabwa n'Imana, kuko Imana yari izi neza urugendo Yosuwa agiye gufata ko ari urugendo rugoye. Yarazi neza ubwoko Yosuwa agiye kurongora ko ari ubwoko butagonda amazosi, kuko Mose kugira ngo apfe yazize gutumvira Imana. Aho avuye kuvugana n'Imana, agarutse imbere y'Abisirayeli agasanga Abisirayeli bataye Imana yabakuye muri Egiputa, bari kubasenga ibigirwamana. Cari cagihe Mose avuye gusabira amazi Abisirayeli, Imana imubwira atumbiriza, yewe Mose genda ukubite inkoni rimwe ku gitandara kibuye. Ariko Mose amaze kuhagera asanga Abisirayeli bahinduye intumbero, Abisirayeli bataye Imana. Maze Mose aca kubita inshuro zirenga iz'Uwiteka Imana yamubwiye, maze Mose aca kugwa mu mubiri. Maze rero Yosuwa yakira
icyo gikorwa. Amaze kwakira icyo gikorwa, hari agakengegwe noneho abanyegiputa ariko arakengera Yosuwa, nk'uko nawe uyu munsi wahagurutse abona ko udashoboye, wahagurutse abona ko atambaraga ufise, wahagurutse abona ko ataviziyo, ariko ndagomba gutangarize, hari icyo Imana iriko iravugana nawe, hari icyo Imana ikoze iyi saha, ko agakengegwe, ko za nyigisho mbi ariko arakwigisha ko, za mvugo mbi bariko barakuvugaho, ya magambo bariko barakuvugaho, Uwiteka aratangaza iyi saha uyu mwanya wewe uri kuranyumviriza ko atembagaje ako gasuzuguro, ako gakengegwe, wakengerewe n'ababanyi bawe, wakengerewe n'abo urongoye mu itorero, wakengerewe n'umuryango wawe, wakengerewe aho ukorera, hamwe muri bya biro byawe baragukengere kudashoboye, bavuze ngo ufise yade, bavuze ngo nta university ufise, bavuze baguhaye iminsi, baguhaye amezi, ariko uragomba ndakubwire uhoraho ikimuhagurukanye nugira ngo atembagaze ako gasuzuguro. Mvugira ngo amina. Reka gucika intege, reka gutinya, Imana iraje. Ibyo bakuvuzeho yarabibonye, ibyo bagusuzuguye yarabibonye, ariko ndakubarira ngo reka gutinya, reka kuranduka umutima, turafise Imana itabara. Mvugira ngo amena. Tudatebeje, reka twongere turabe ijambo ry'Imana bikana mu gitabo cya Yosuwa nyene igice ni cya 3 umurongo w'indwi. Haca havuga ngo maze Uhoraho abarira Yosuwa atuyu munsi ngira ngo ukuze imbere y'Abisirayeli bose, kugira ngo bamenye yuko ndi kumwe nawe, nk'uko n'Amana na Mose Imana yacu ihabwa icubahiro. Maze aya magambo noneho Yosuwa yongera yahabwa, kuko ari imbere y'Abisirayeli bavuga ngo Yosuwa turamuzi, intege nke ziwe bari bazizi kuko bari baragendanye, ariko ngo Imana ikirazibwira Yosuwa, ndiko ravugana nawe, fata iyo zina ryawe, aho hari Yosuwa uhashira izina ryawe, wewe uri kuranyumviriza. Maze ngo Imana ikibwira ngo ngira ntangure kugukuza imbere y'Abisirayeli bose, ngo kugira ngo bamenye uko nagendanye na Mose, kariko ngiye kujana nawe aho uzoja hose. Ndaguteye intege, ndaguteye ivyizigiro, nshuti mukundwa uri kuranyumviriza, nagomba ndakwereka gutinya. Imana iri angaje kujana nawe aho uzoja hose. Nuduga muri interiyeri, Imana izojana nawe mu bibazo byose, Imana izojana nawe. Jambo ry'Imana muri Yeremiya hariya 33:3 lava ngo mpamagara nanjye ndakwitaba, ndakwereka ibihambaye n'ibikomeye vy'amaso batarabona n'ivy'amatwi batarumva. Imana iri ready kumva amasengesho yawe, Imana iri ready kujana nawe mu gikorwa, Imana iri ready kugufasha muri vizu yaguhaye, Imana iri ready kugufasha kuyobora abo yaguhaye, Imana iri ready kugushigikira, Imana iri ready kuongera izindi imbaraga, Imana iri ready kugufasha mu bikugwanya. Imana izogutabara kandi Imana izokugwanira. Uko yagwaniye Yosuwa yiteguye kukugwanira, uko yabanye na Yosuwa nawe yiteguye kukugwanira. Nagomba ndakubwire, reka gutinya amaso y'abantu, ibyo byose yacu biraba. Ni kumuririmbyi yavuze, nivyo akanya gatoyi, hagarara uzonesha, na Yosuwa yaranesheje. Gideon abwirwa ijambo rikomeye cyane ngo haguruka wa munyembaraga we, haguruka. Nawe ndavuga ngo haguruka, reka gutinya ivyo ibiguhanze nibiriko birakugwanya. Uwiteka yarabibonye, niyo mpamvu atangaje intsinzi, kakuye agasuzuguro n'agakengego wakengerewe. Nshuti mukundwa uri kuranyumviriza, nshuti mukundwa munywanyi wa radio na televiziyo, atakwihana n'ijuru nta juru, nagoma ndakubarire, reka gutinya, reka gucika intege. Turafise Imana kandi yiteguye kukugwanira, yiteguye gukura kwa gasuzuguro, yiteguye gukura kwa baguhanze. Umva ndakubwira ngo reka gutinya, turafise Imana mu ijuru. Nutinye, nuranduka umutima, nunacika intege. Reka dusenga Imana. Wari kuranyumviriza, data mizina rya Yesu, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri Imana ifite ububasha, uri Imana ifite ubushobozi. Harabahagurukizwe mu gihe cya Yosuwa, harabahagurukizwe mu gihe nkiki, ariko barasuzugurwa. Ariko nk'uko wagwaniye Yosuwa ukaba ngo nkuyaga kengegwe, kuraga kengegwe kwa kozi Imana bakino gihe, kuraga kengegwe kwa vugishwa bakino gihe, kuraga kengegwe kwa baririmbyi bakino gihe, kuraga kengegwe kwa profeti bakino gihe, kuraga kengegwe kwa hagurukije. Uri kajara muri vision y'ivyo wamubwiye, uri karasisa umugambi wawe, umukure agakengegwe, abona ubwiza bwawe, abona kugwanirirwa, umuremese mu rugendo, umuremese muri vision byose ngugushaka. Ndatuye intsinzi kuba ariko baranyumviriza.
agakiza, ndatuye intsinzi ku bahagurukijwe n'Imana, ndatuye intsinzi ku bari mu biro, ndatuye intsinzi ku bari mu madeparatema atandukanye, ndatuye intsinzi uhereye isaha, kandi ibyo birabaye ni mu izina rya Yesu Kristo Umunyenazareti, amen.